ukiuliza swali ile saa unauliza ni saa zingahe, kwa Kiswahili atauliza ni saa ngapi. Irika hari ikintu ndiko ndiyumvira, wazi ko dukunda kuvanga Iswahili n'ikirundi. Abantu benshi kuvuga ngo ni saa zingahe nta nivyo bazi mvume. Besha urongo ngo ni saa ngapi? Ni saa ngapi? Abanywanyi ba Madudu Pro TV, aho muherereye mwese ndabahaye amahoro y'Imana abane namwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkuko mubimenyereye iki kiganiro citwa twigishanye Dufundishane mu Giswahili. Uno munsi rero ndi kumwe n'umutumire wanje, turaza kuganira ku majambo atandukanye kugira ngo dukomeze twigisha abana bacu. Nagomba mbanze kumuramutsa hama tuce twinjira mu kiganiro nyezina. Amahoro y'Imana abane nawe munywanyi mushitsi wanje. Shalom shalom salijua. Numva ari umunezero kandi kongera gukorana nawe kino kiganiro kugira ngo dushobore guhugura cyangwa kwigisha abari baradukurikirana. Imana igumugisha. Urakoze kunshimira kandi nawe ndagukengurukiye kubona wigoye. Bon, iki kiganiro cuno munsi rero nza gushimikira ku Giswahili ahanini, nawe nkaba nashatse ko uza kumfasha gusigura amajambo amwe kumbure nushobora kuza kuvuga mu Giswahili nawe uyavuge mu rurimi rw'igifaransa, binakunze dufashanye mu kuvuga mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo bigaruke gufasha abana bacu ndetse abarundi muri twese muri rusange. Ko hari umuntu ashobora kubaza Igiswahili ntamenye Ikirundi, hari ubaza Ikirundi ntamenye Igiswahili, hari n'umenya n'Igifaransa gusa ugasanga hariho Igiswahili nakizi n'Ikirundi ntakizi. Rero nibaza yuko akajambo kamwe tuza turababwira, tuze kuvugana muri ya majambo twama dukoresha muri rusangi ndetse mu ngendo tuba dufata ndetse imuhiri wacu, ajya majambo twama dusanga duhura nayo. Niyo nifuza yuko twoshimikira ko cyane. Sinzi kuza kubinyemerera. Bon, ndabikwemerera Saliju, ndabikwemerera nkuko tuko turabwira abanywanyi bacu muko muganira mu Gishabel hamwe na Saliju. Muramaze kutubona no mu bindi biganiro turi muri ibi bintu byo kuvuga amajambo amwamwe mu rurimi rw'ifaransa, mu rurimi rw'ikirundi, mu rurimi rw'Igiswahili, ariko no munsi nagomba ndamucanganye gatoyi. Saliju, sabwe ndakwemera cyane wewe. Ndakwemera vraiment kuko ndumva kuzi ibintu bitari bike mu Giswahili. Rero nagomba en même temps turiko turafashanya dufashe nabandi kumbure ururimi rw'igifaransa ariko runyaruka cyane mu kanwa kabo. Kugira ngo ndafite amajambo make yinza kukubaza hano. Uyansigurire mu ndagerageza Giswahili. Ni kiganiro nitwigishanye. Ijambo riza kunanira abanywanyi, comment, subscribe ngaho kugira muze kurimfasha. Nta umenya byose nayo bari. Okay. Je nditeguye abanywanyi nabo baraza kumfasha. Urazi turi ahantu tuvuga indimi nyinshi, ni nkuru ni zine. Ni zine, hari Ikirundi cyacu, hakaba Igifaransa, ndiko ndavuga uko amadegré agendera kurikirana. Ikirundi, Igifaransa, Icongereza n'Igiswahili. Ariko ndabona ko Igiswahili ko kirarenga cyane Icongereza no munsi. Ariko nta kibazo, reka ivy'Icongereza tuzobijamo munyu mugabo twatake directement. Igifaransa uraza kumbwira mu Giswahili, naje kumbura nza kukivuga mu Kirundi kugira ngo abasanzwe bazi iryo jambo ntibatakare. Badutangure ikintu kimwe gikunzwe kubazwa cyane iyo muri ko muraganira n'umuntu, washobora kumuraba ukavuga uti ivyo byose dakeneye kumenya umuntu mbega ari mu rugero ugwahe, kuko urabizi hari abantu menga bakurira ku mutima, niko nkunda kubivuga. Ukabona umuntu ngaba nguriko turavugana, je nkombira ati Saliju ufise imyaka ingahe, ukuri kose je vraiment gaje vyongora samblage, uravyumva. Bo abanywanyi boncira urubanza vraiment uwo mubaza imyaka sinzi, arigeno kibazo ko kujana mu mwaka w'icenda ukiga, abakuzi neza bakavuga bati wana uyu kare n'umusaza, uravyumva. Rero mu Gifaransa umuntu ashobora kuhura n'umuntu bakaramukanya ngo ati quel âge as-tu,
Quel âge as-tu? Quel âge As-tu? Mbega abarika mubaza imyaka mu kirundi. Ego. Mu giswahili ucumubaza gute? Okay, akabazo umbajije karangiye urazi ko yaragize uko kwavumbaza uruntu ruremereye. Bon, banywanyi bacu Abele arambajije ati quel âge as-tu? Ati mu rurimi rw'ikirundi ni nka kurya ubaza umuntu uti mbega woba ufise imyaka ingahe? Biroroshe cyane. Katika lugha ya Kiswahili mtu kama unataka kumuuliza umri wake yani kwa Kiswahili sahihi kwa Kiswahili ni rahisi, utamuuliza tu una umri gani? Una umri gani? Una umri gani? Wow. Nani ibindi birenga ko una umri gani? Donc il veut te répondre maintenant. Comment est-ce que tu peux répondre à cette question? Bon, wovuga nko mu kirundi naho tukabandanya nka kwishura icari. Niko ndavuga mbega ko mvye kukwishura mwaje uti ufise imyaka ingahe? Uwo mwishura ngwiki? Ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka ingahe? Nimemaliza kukujibu. Nimekwambia hivi una umri gani? Ariyo handi wambaza uti mu Gifaransa quel âge as-tu? Voilà, ngomvye ko kwishura rero. Akavuga ati nkakarero mfise imyaka 25 ya. Wewe moi mfise imyaka 25. En français je peux dire j'ai 25 ans. Ouais. OK. En français j'ai 25 ans. Ouais. OK. Sasa kwa Kiswahili ni tamjibu nina miaka 25. Wow, nina miaka 25. Good. Okay. Change hariho nundi ashobora kuvuga ati umri wangu. Umri wangu urumva nashobora kumaza. Una umri gani? Umri wangu ni miaka 25. Okay. Harushaka kuvuga fasta yinyayukiriza avuga ati 25 uko abaza ati ikiganiro mwari murimo. Una umri gani? 25. Ariko ushaka kumwishura neza mu rufasoni witonze uramubarira uti umri wangu ni miaka 25. Sawa sawa. Urazera abantu bishyura ikibazo directement batawahirije amategeko y'ururimi kumbure. Rero mfisa kandi kabazo mwaganiriye arashaka kubaza ati bebasha ubu tweze sangahe? Utwize sangahe? Mbega ku isaha yanditse ibiharuro ivyaye uravyumva? Mu Gifaransa tuvuga duti il est quelle heure? Mu buryo busanzwe bashobora kuvuga il est quelle heure? Canke tufase Igifaransa ciza quelle heure est-il? Ni sangahe? Okay. Ni kusema bwana Abele unaniuliza kwa Kifaransa unaongelea quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Nguko anzo amenyera Igifaransa. Nguko mu Kirundi umubaza uti ubu twoba tugeze isaha zinga. Isaha zinga, voilà. Sasa kwa Kiswahili ni vyepesi sana. Yani hapo tu atajibu ni sangapi? Yani ukiuliza swali ile saa unauliza ni saha zingahe. Kwa Kiswahili atauliza ni sangapi? Irika hari ikintu ndiko ndiyumvira wazi ko dukunda kuvanga Iswahili n'ikirundi. Abantu benshi kuvuga ngo ni saa zingahe nta nivyo bazi vraiment. Benshi bavuga ngo ni sangapi? Ni sangapi? Bari wayibiriko dukurikirana murumva yuko uvuze ngo ni sangapi bari si kirundi vraiment ni Igiswahili. Jana nibaza mu Kirundi mbega umuntu avuze ati ubu tugeze isaha zingahe? Ndumva umengo ho barimwe difference ni sangapi na ubu tugeze isaha zingahe? Sarije ubu turi muri siècle de vitesse. Ubu abantu kwiyumvira kugurifa kuruntu ruremereye ego ndavyumva muganije nkuma ngaruka muri sha Kirundi ci wacu naho nkunda kuvuga Igiswahili mvuga nti ikirundi ci wacu cyame kizi imbere y'izindi ndimi zose. Kugiye kuraba nko mu bindi bihugu vy'amahanga bashira imbere indimi zabo. Urabe mu Bataliyano ubwa mbere dufate nka za bibiri umengo bagishira mu Gitaliyano nivyo? Gitaliyano Kiratini n'ibindi. Mu Bufaransa uzosanga impapuro zabo zandikwa mu Gifaransa. Mu Barabu usanga impapuro zabo zanditswe mu Cyarabu. Ikirundi ci wacu natwe tube tugishira imbere. Nje gituma mvuga nti mbega
iki kiganiro hari ikindi kiganiro kumbure nahora nkora kugira ngo ndutakaza karanga kacu tuguma muri ka karanga kacu k'abarundi rero n'ubu mvuga ururimi rwacu turushira imbere ikirundi tuze turakivyura aho twibagira dukosorana nico gituma iki kiganiro citwa twigishanye naho mvuga ni Dufundishane ni kubera abana bacu biga mu ndimi zose ariko ikirundi cyaje ngoma ndagiha power ya mbere uretse nuko mu mahanga batacemera ariko tugishize inyuma bazodushira inyuma none muri ugo ruhande nkeneye kukuvuza uti kumbe sangapi bwa mudini cyari kirundi nanje nca mvuga ni mbega tuvuze tuti ubu turi isaha zingahe mbega ico bari kirundi ciza cyane guko urazi gituma ariko nabone kirundi ciza cyane uze wumviriza igera radio y'igihugu igari tenebe nukwira vuga ikirundi gitomoye baje ba journaliste baba ubu tugeze isaha zitandatu z'umurango aho ari abana beche dushobora kuvuga isaha zitandatu z'umurango beche bazi saa sita beche bazi midi isaha zitandatu z'umurango isaha indwi z'umurango ibyo rero reka tubandanye neza cyane okay bo sinzi ego je numva ari sawa akantu gato nocishamwo none nk'ubundi ko ndavuga nti quelle heure est-il gacha vuga nti les 10h mbega mu giswahili twoca tuvuga ngo ni gute rumva kukubera dufate nk'ubu urabona igifaransa nka kera nsubiye kera urabona twebwe nk'ubu mu kirundi uvuze saa 2 wabona ko ari saa 2 nyene aho ngomba ngaruke gatoyi mvuze kuri ivyo vy'amasaha kumbure tuzorondera ikindi kiganiro tuvyinjiremwo neza ariko ugiye kubiraba uvuze saa 2 dufate nk'akarorero twe tugiye nko mu giswahili tukavuga saa 2 iba ari saha 2 nyene ibiharuro 2 uriko urantegera mugani kera ibiharuro 2 urazi ko byasigura saa 8 ugiye kuraba kuri aya masaha y'ikizungu dufate ngo twovuga mu gifaransa kabiri kerekana yuko ari saa 8 mu gifaransa ariko ubu no munsi mu gifaransa cuno munsi saa 8 batubwira yuko ari 14 nico gituma rero ikirano ko ari cigwa umuntu yo kwinjiramwo kugira ngo agisigure neza kuko tugiye mu bintu by'amasaha cyo dusanga tugiye muri ya masaha ya kera twakoresha ya saa 2 kera urabona ko saa 2 yazi kutwereka mu biharo twabona saa 8 uri kurantegera mugano ubu tubona 14 ariko tugiye mu giswahili naho ucusanga kandi bigiye guhindagurika gutyo nico gituma ihiganiro tugufata kwibarije sari jumbwira mvuze ile 10h uca tubandanya mbwira ni nkuko twovuga saa 4 za subuhi ni saa 4 za subuhi saa 4 shukrani sana reka tubandanye nakandi kabazo sari ju no musi ndibaza kuza umusi wariwo sivyo uno musi yego umusi ndawuzi okay ndikanze ndabukubaze mu kirundi ndazi ku kirundi kisi ndumurundi kazi uno musi no musi yuhi turi ku musi yuhi turi ku musi wa kane ku musi wa kane yego kwezi kwa kangahe ukwezi kwa turabe ntunwenge ndagutweza igituma je nkumbarije ngo gukubafu nukwahe ukubyo nukwahe misi yose namangira gutya numvise kagize gutya cari yazaze ko ari ukujyo ubu rero ndagucanze ukwezi uravyumva n'ukwezi kwa kangahe ukwezi turimo ishambejeje hariho nzero n'ukwa mbere je ncamera ngaho hariho nzero kwa mbere ruhuhuma kwa kabiri ntwarane kwa gatatu tukasha nende mu kwezi kwa gatatu kuri ko urambandanya intorega banywaye mutwumvize turi mu kwa gatatu hariho nzero hariho ruhuhuma hariho ntwarane hariho nandamukiza ariko kwa kane tuzoja mu ubu rero turi he burindi sinaje Joe umuntu yakwigishije je nakubajije ubunyene kwezi sawa igereze ngaho okay sivyo nagomba kujamo cyane niko ndavuga nti nje ku munsi ngomba kumenya mbega basha uno munsi turi ryari mu gifaransa ndavuga nti quel jour est-on quel jour est-on quel jour est-on oui sawa udakeneye rero mu giswahili ciza Kiswahili sanifu Kiswahili sahihi tufafanulie mashallah uno munsi mu giswahili ni umusi bita alhamis ni wo musi tugezeko ari wo uyu musi turimwo wa kane sawa ndiko ndabaza rero quel jour est-on
mbega mu Giswahili kugira ngo ubaze umunsi turi ko bace bakwicira ngo ni Alhamis ngo bibaza ngwiki Okay, nukuvuga yuko kwa Kiswahili nikiuliza quel jour est-on? Tuko siku gani? Tuko siku gani? Hey. Aha. Ukijibu nasema ni Alhamis. Alhamis. Okay. Sinainumvise neza. Sawa. Wakimbajije. Leo tuko siku gani? Kuvuga wambajije uti leo tuko siku gani? Sawa. Quel jour est-on? Leo ni Alhamis. Wow. Karagaciyemwe mugabo ndabandanye no musi ndagutera amasiriprise gusa. Sivyo uko ndakwemera cyane. Nabwo ndakwemera cyane. Nunera ubwo. Some blague ndakwemera cyane wewe. Mugisovuga ngo uko mutaramu kwa Kiswahili. Wewe ni mutaramu kwa Kiswahili, sivyo? Bo ndiko ndabaza nko mu Kirundi bega uno musi wakoze iki? Kakubona ngo uno musi wakoze iki? Mugifaransa ndavuga ngo qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oui. Bega mu Giswahili ciza. Kugira ngo ubaze umuntu ngo qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Kuko biri muri dialogue abantu bashobora kubazanya. Nukuvuga uvuze uti qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mu Kirundi uvuga uti wakoze iki uyu munsi? Canke waranguye iki uyu munsi? Kwa Kiswahili qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Kwa Kirundi uno munsi wakoze iki canke uno munsi waranguye iki? Kwa Kiswahili utaongelea unasema leo umefanya nini? Leo umefanya nini? Leo umefanya nini? Wow, nibaza ko uratwumviriza vraiment bariko barakurikirana ibintu bimwe dukoresha mu majambo two turaganira ugasanga turakeneye ugururi biko turavuganamwo kuko murazi yuko iwacu ko zo turavugana muri East African Community nambibe dufise vraiment ko tuvugana n'abantu benshi no mu ndimi zitandukanye ko turagerageza gushaka umusozero wacu wa kino kiganiro. Washobora gutelefona umuntu ukamubwira uti uno munsi nagomba ko dukora iki ukamutelefona akwishure, sivyo? Akakubwira ati wana uno munsi vraiment nta kanya mfise ndafatiriwe mu Kirundi. Mu Gifaransa ashobora kuvuga ngo aujourd'hui je suis très occupé. Mbega mu Giswahili umuntu avuze ngo aujourd'hui je suis très occupé ubivuga ngo iki? Okay, uravuze uti urashobora kuba utelefone umuntu kugira aze mushobore gukorana ikintu runaka nawe akakubarira ati jewe ndumva ndushe cyane ndumva mfatiriwe. Ati je suis très occupé. Burya na jewe wambwiye dukorana ikiganiro numva ndi je suis très occupé. Ariko nibiboneka vraiment bayiku. Ndarushe bimwe biteye ubwoba. Ni kusema sasa leo nina kazi. Umva biravana n'ukuntu abantu kuko urabona nko muri Kenya, muri Tanzania, iwacu mu Burundi, muri Kongo Igiswahili usanga kidasa. Ariko muri rusange tukerageje kuvuga ashaka kubwira ati je ndarushe canke mfise akazi kenshi nukuvuga niyo uvuze uti je suis très occupé nkuko bimbariye nukuvuga abafatiriwe n'ikintu runaka. Sasa kwa Kiswahili niko uvuga ati leo nina kazi nyingi au nina kazi nyingi sana. Urumva rero biravana, urumva ntabwo kubarira ko kazi ari karakora. Mugo muri rusange urumva yuko afatiriwe. Cyangwa kubarira ati aronde uzokumva kubarira ati nina kazi sana kabisa. Urumva wowe utahura yuko afisa akazi kenshi kamufatiriye muri ico gihe. Twatwitse abanywanyi ko turi mu biganiro twigisha Dufundishane. Rero nibaza ko turiko turegera ku musozo w'ikiganiro utujaba nibuje kumubaza ariko aratwishyura neza bwatubwiye yuko yoba rushe ifovure bako tumubwira ko yoja kuruhuka. Sinzi yuko no munsi aza gutaha nza ko ataha caza gufata urugenda karari Bujumbura cakarara inguzi cakarara hano ko abantu vrema ibintu byabo nuvyingiramwo. Rero ndakubwira ni bon voyage mu Kirundi urugendo rwiza mbega mbega bon voyage mu Giswahili uvuga ngo iki? Banyipfurije rero urugendo rwiza. Oya bro ndabona kurusha wavuze kurusha bon voyage. Okay.
Asante. Asante mu Giswahili, mu rurimi rw'igiswahili iyo umuntu akwifurije ikintu ciza umubari uti asante cyangwa ukamubari ati shukran. Umama ico gihe nyene ubumukengurukiye nyene bimwe bivuye ku mutima. Shukran. Umva rero ntombwira bon voyage kuko no kuva ngaho gushika hajya kwizero ryo hepfo n'urugendo nzoba mfashe. Rero Abel sinoreka gushimira urakoze cyane. Oya akantu kamwe mugana ntunyabiranye. None bon voyage mu Giswahili ni ngwiki. Bon voyage. Bon voyage nk'ubu Abel arafashe urugendo. Je ndashaka kumubarira nti bon voyage aho ni mu Gifaransa. Mu Kirundi arambariye ati bon voyage ni urugendo rwiza. Rero mu Giswahili ugira ndakwifuriza urugendo rwiza nca mvuga ati mbaye nihuse cyane ndavuga nti safari njema, safari njema. Ariko mbaye nyene nshatse kubigusabira nuvuga nti ndugusaba kurazi ko twese dusaba navuga kuwa na safari njema. Wow. Hacha nigende. Okay, Sariju. Vraiment iki kiganiro ndabona ko cagenze neza ariko reka nagusubize mikro ntiwatanguye kuvuga kugira ngo urazi ko nagize aga surprise shimira abanwanyi bacu. Ego hama aho bari babandanye bagira comment. Ego Abel sinoreka gukengurukira nkuko wasuye kwigora ukanyemerera kumbure tukaba turi kumwe nanje ukaba wandondeye uti ingo tuganire si wowe kwa umpamagara misi yose ndaza unteye aga surprise nayinzi ko wapfundemereza umutwe ibintu ntashobora ariko sanze wambaje banywanyi bacu mutwumviriza ntimuzokwigera mugira ubunebwe bwo kutwumviriza kuko aya majambo twahisemwe kuza turatora amajambo hirya no hino kugira ngo tubasangize ivyo tuzi ivyo dufise bizokwama bidufasha mu rugendo rwa misi yose mu mihani wacu mu mahanga aho tuzogenda kuko ugiye hariya ntuzobura y'igifaransa ugiye hariya ntuzobura umurundi muhurirayo kumbure yabaye mu Bufaransa kera akenera kumenya amajambo amwe y'ikirundi yibagiye ugiye aho hirya bavuga igiswahili muri za Kenya muri za he hose aya majambo azogenda aragufasha. Comment zanyu, subscribe, turifuza yuko mwamana natwe. Sinzi yuko Abel yogira ko yobasezera kuko je nanje ikiganiro gisa nko ngirenda gisozerere hano yobabwira ijambo rya nyuma hama tukugara ikiganiro. Jewe bijambo rya mafise kwipfuriza Sariju bon voyage. Safari njema. Shukran Abel. Bye bye. Notice.